narigeze kuba ndandaza idina ibihumbi 25,000 vy'amagi kundwi si kera ni 2016 yari menshi cyane n'abantu ntibatahura ko hari umuntu ashobora kuronka idina yuzuye amagi 25,000 kundwi harimwo gwanje hakaba n'ayabandi twari kumwe muri koperative mugaje umva na cankora akazi ko yadandaza yose nkarangura urumva je yari double business hari hanyuma ubuki novuga amaze kudandaza bwinshi naho nyene ndamaze kudandaza itoni 30 ku kwezi zobuke urumva ntibwari buke kandi n'ubu si buke aka mu 2017 bishira 2018 narahomvye amahera menshi cyane menshi yararengeye nantunze bivaye nuko naruka kubaka inzu nahomvye hafi miliyoni 15 ikintu cyambaye ko nikihe wari umugana nsanzwe nzimenyereye ukorora inzuki narimbuye ubuki bwanje ndarangura nubwo abandi twakurana bababanyi ndadepubuki bw'izo miliyoni harimo n'amahera ya banki icyabaye n'igiki sinari nzi ko ubuki bivanye na hari ibintu mu gifaransa bita propriété sinzi mu girundi ukuntu twovyita degré d'humidité ukuntu ushobora kuba bworoshe cyangwa bugumye ndabushira ahantu ngarutse nsanga 90% ya bwabuki bwose sanga bwarabaye ubwagwa nabu defite nti ubu nzobudandaza bwazimvye byo mu badandaza birakogwa yumvire ibidijana bazishiza ahantu zirenga ukagaruka ugasanga waherbitse ubu ugasanga n'ugwagwa gusa cyari kibazo gikomeye cyane urumva ngo nako ndakubwira n'urugendo rw'imyaka irenga 10 sinokubwira ko vyanyoroheye na gatoya harageze igihe ahubwo nota nkomoka ari habaye no gutorero nkatungahe ikintu ca mbere canciye intege ni wa mwaka wa 2011 ahagataye kose nari mfise nahevye na kaminuza ati ngoma mbaye ndondera amafaranga kose kahomvye turabahaye ikaze mu kiganiro inzira twizera ko muri benshi kandi muguwe neza aho musanzwe muri intumbero ni ya indi nyene umutumwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba ni ikiganiro gisanzwe gihari ku bwanyu mwese ikiganiro musanzwe mukurikira muciye kuri Ejo TV ku rubuga rwa YouTube Jenny Marvin Lee arakaza kuri kamera haba tuba turi kumwe na Ahma Nisabwe ni ikiganiro aho dutumira abantu batandukanye kugira ngo twigire kuri vyinshi bashobora kuba baraciyemwo kandi tukavyiga duciye kuri benshi batandukanye kuko ivyo uyu arimwo sivyo uwundi arimwo ariko no kuvuga ngo uyu ivyo arimwo bishobora kuba vyaramukuye aha bikamushikana ahandi ivyo uyakora nawe nibyo ushobora kuba wifuza gukora ariko ushobora kuba ufise ubwoba bwo kuvyinjiramwo canke warabitanguye ariko wumva ugomba kubiheba kubera kubona ko hari ingorane nyinshi ariko abantu bose ubona bateye imbere urabira ko bose bafise ivyo bagiye barahura navyo bishobora kugufasha kurinda kwinjira canke guhagarara ukumva ushikamye neza ukavuga ati nzoshika kubera ko nanaka yarashitseyo kuri uno musi rero turaza kuba turi kumwe n'umutumire n'umujene nivyo aho kandi asanzwe yubatse afise uko yatanguye si n'umunyagisagara afise yatanguriye kure ku gatumba ariko gushika ubu ari mu gisagara ca Bujumbura ameze neza ari muri bake canke ari muri benshi bameze neza bivanye n'ico bita kumera neza kubera ko ushobora kuba utarumviriza ko namara kumviriza yatanguye ryari yatanguye ibiki ni iki catumye bitangura uraza kumva ko nawe bigishoboka ko ushika handi hantu uraza kumva ko nawe bigishoboka ko uba uwundi muntu kuko ufise iki ufise ubwenge ufise inguvu n'umutima ugukunda ivyo nyene wumva bikududubizamwo ni mu masegonda makenyi gusa turaza kuba turi kumwe n'umutumire wacu kuri uno musi byinshi kwizina giwe araza kwidondora ahishide ndabaramukije ahishide ninde mu buryo bwiyaguye Aristide ndumujene w'imyaka 29 ni tumujene kubera ko amategeko kwisi yemeza ko umuntu abavuye muri ico kigero cy'ukiri mutarengeje imyaka 35 ariko mu bisanzwe ndubatse hama nkaba mvuka mu ntara ya Ngozi ariko no musiba mu gisagara ca Bujumbura ndi uwikorera utwiwe mu gifaransa bamwita entrepreneur mu gisata c'uburimyi ubworozi n'amahinguriro y'ibiva mu burimyi n'ubworozi mu gifaransa vyitwa agribusiness
nkaba rero arivyo ndiko ndakora mu gisagara ca Bujumbura, ariko intango natangwe ndabikorera mu ntara ya Ngozi mvukamwo. Hama ku rundi ruhande ndongoye n'ishirahamwe ry'ugwaruka ryigisha urundi gwaruka kwigwa nabo ukuntu bokora ivyo vya agribusiness, tubigisha kurima, korora no guhingura, gushikaho tubafasha bagatanguza ama entreprise agakomera nk'uko gwacu nayo nyene yakomeye. Iryo shirahamwe rero ryitwa YEN, ni Youth Agribusiness Incubator egome. Nivyo mwatubariye ko mutari abanyagisagara ariko gushika ubu muri mu gisagara kandi mufise n'ivyo muhakorera. Mugerageze mutubarire ivyo mwavyinjiyemwo gute, mwabitanguye gute kwinjira muri ivyo musanzwe mukora muri kino gihe? Ibindimwo nabitanguye ku ishuri nkiri umunyeshuri niga kuri lycée Don Bosco mu 2007 ngiye mu 10. Imbere yaho gatoyi niho papa yambwiye ati mwana uko biri kose ugira ugeraho ngeze kandi mfura mu muryango kandi nakuvyaye nshaje bwiza kuba intwari uze witunge utunge n'abatoyi bawe. Ambwira ati ndamaza none papa nkora iki? Atubwiriza kurondera amafaranga. Ati nese ndiko ndiga none ndiko ndiga ntibihagije. Tego muri kuriga. Ntamugabo kandi kwishuri ntibigisha kurondera amafaranga. Ntibigisha ubwenge gusa. Turi ubwenge uzobugire kandi wige no kurondera amafaranga. Ico gihe yampaye umutahe w'ibihumbi 11 sinziganda vyibagiwe. 11 ico nakoze nagiye gukora akantu k'agakafetariya. Yari intango ndende y'urugendo runini rw'umuhungu atabone yagiye kuja, mugabo umuvyeyi we yamuhaye devoir, yamuhaye agakogwa ko kubwiriza kurondera amafaranga vyanka vyakunda. Niyo ntango narakoze vyinshi, wanashaka nk'ivyo bihumbi 11 subiye ku ishuri barakoze baranyivye candahomba kandi ariko ndunguka. Nsubira nyene kumva ko n'ubundi bibandanje bingora, mvangatanya n'utuntu two korora inkoko. Ndibuka cane ngenda urugendo ntazopfa nibagiye. Buri wa gatandatu nazinduka Ikarusi ahantu hitwa Ibugenyuzi n'ikinga. Ndagahungu k'imyaka 16, 15 guco ngiye kuzana ivyo kurya vy'inkoko Ikarusi. Muri urwo rugendo rwo korora inkoko nari ntanguye buri wa gatandatu. Kwa rugendo ruhije cyane. Hama ndazorora, ndabandanya, ndatera imbere buke buke naho tubazo nyene tutabura mugasi nigeze ncika intege. Ariko hagati aho onye twatanguye ku 11 turi muri cafeteria. Inkoko zaje gute? Twatanguriye ku nkoko zingahe? Muri cafeteria ni by'ukuri ko narahomvye. Muga kandi naho nahomvye duhera ntitwaheze twose. Maze gusubira ku ishuri utwo nasigaje dukeyi nk'ibihumbi 50. Urumva yuko nari narungutse. Narungutse nitwo rona cenjana mu nkoko. Na papa nawe nyaracaraza narongereza ko yandi mahera tumera nk'abacanzi imitahe turakorana. Jewe rero nkaca nshira ingufu cyane kuja kuzana ibiribwa. Inkoko twatanguye ku nkoko 50 nyene. Ego twatanguye ku nkoko 50 ico gihe miswi yari kizimbutse. Twararonka umuswi ku 5. Byari vyoroshe mbaco turacanga na papa kugira turonke n'amahera y'ibiribwa inkoko turazikuza. Ca ntangwa rero kuba umworozi tudandaza amagi hama tuba turatanguye gucoye. Mugabo Imana yarahezagiye kuko maze kurangiza amashuri ndabandanya umwuga hageze igihe ngera no kubworozi bw'inkoko 500 urumva urudandazo rwa butoyi rwari rwabanaje rutera imbere. Ego rero novuga ko ico gihe narakoze vyinshi, sinasubiye kugora umuvyeyi wanje ndamusaba mu Minervare, ndamusaba nyambika ikintu kimwe gusa yankoreye, yaranguriye costume ndangije secondaire kuri lycée Don Bosco mu 2010. Aho rero mbaratanga urugendo rukomeye rwo kurondera amafaranga atagufite. Hari ikintu nakoze kubera ko jewe nari naramaze kubona ko kwishuri batatwigisha kurondera amafaranga. Kandi nanje devoir narakunda kwirondera amafaranga. Naciyemera nk'ubanza guhagarika gatoyi. Ico gikorwa cyo kubanza kwiga banza kuja kurondera y'amafaranga. Narakoze ndavanga n'utundi tuntu ko papa yanyigishije imodoka ndaja mu gishoferi hose n'abandi ko ndaharanira utuntu twishinokora kugira ndabe yuko nogwiza umutahe. Biratangaza bamwe jewe nk'ijya Hotel de Plateau y'Ingozi niga kuri Don Bosco nasiba niga mu 13 nkaja kwikorera ikiyede turiko bariko barubaka idari kubera bahemba 5,000. Nukuvuga je narumva muri jewe yuko mbwiriza gukora akazi kose kugira ndo nk'umutahe. Numva ati devoir jewe no kuronka umutahe kugira ngo bikunde nkora ivyanje. Rero akazi kose sinasuzugoye akazi. Urumva n'ikiyede naragikoze
kandi ndabihimbarirwa uno musi ndahicaye nanje ari heza niko ndafatira kamwe ndibuka ukuntu nakoze ibishoboka byose kugira ngo nk'umutahe ni ikintu ciza cyane nkunda kuraga n'abanje ego ariko hagati aho onye ico kintu catuma umuvyeyi akubarira ngo utegerezwa kurondera amahera kandi yari yarakwigishije imodoka kazi k'abavyeyi benshi iyo ibintu bisa n'ibimeze neza muhira nigakabwira umwana ngo utegerezwa kurondera amahera wowe ujya kubwira utegerezwa kurondera amahera hari ubuzima haba hari ubuzima bumeze gute muhira ku buryo kuba utegerezwa kurondera amahera mu bisanzwe twebwe mwana tugeze dukena gose ku buryo bw'uko novuga ko naja kurondera amahera kugira nzanire ratio abavyeyi oya mugabo gusa papa yararaba imbere akabona yuko kazuza kazogorana kubera ko je nari imfura akaba nawe yari karasaza ariko arakwiza imyaka 60 nanje ngifise imyaka 20 rero ntivyatinze no kugaragara kuko papa yahavuye amugara acika ukuguru mu 2011 amaze gucika ukuguru byose babirahagaze completema nabatoyi banje n'umuryango kugira uronke ivyankenerwa nkuko hahora abafasha bitangura kuba ikibazo kirekire rero niho nabonye ko yandiro yari yarampaye yo kurondera amafaranga ntafyina yari igiye kungira akamaro kuko naciye ntangura gutangura kumusahiriza mu bikorwa akora byo kurera abatoyi banje ico gihe ndamugwaje ko namugwaje umwaka wose duherane naraciye tutumarira mu bitaro niho negereye umwe mu abona kwita abavyeyi mu muryango ndamubwira ati mfasha gusa je kwiyandikisha ibindi nzimenya kuri university niho nacenja kuri university ndamugwajije ico gihe niho rero naciye mbona ko hageze ko nkoresha yandiro yampa kugira ngo bikunde shure kuri ya Minerval bikunde shure gusahiriza mama mu bikorwa yari karakora bikunde muri make umuryango wose shure kusahiriza aho rero niho naciye by'ukuri nkora atagufyina ico gihe igikorwa gikomeye naciye nkora kwari kuja mu matafari kubumba amatafari nkoresheje ingufu zanje nkoresheje n'umutwe wanje ndagenda ico gihe kora amahera yose naraciye ubwambere twe twayamariye mu bitaro ikintu cyafashije ni tujya dufaranga batanga ku ishuri twitwa bourse kuri kaminuza ko natoye exeta niga kuri University Ngozi ibihumbi 160 vya mbere bampaye wabaye wo mutahe najanye mu matafari mu myaka 2 yakurikiyeho umwaka wa mbere narahomvye ndahomba cyane mugaca ndagenda nkoresha ibiti papa yari yateye mu itongo hakuru nivyo nakoresha kuko umutahe wari muto nkakoresha ingufu zanje mu mahera yari yo kunsahiriza gusa mpemba abakozi bamfasha kubumba sino gukura ibumba kugira iki nije navyikorera n'amaboko yanje ivyo nkabigira niga university urumva yuko kandi abana twigana ntibamenyana kimwe babona saa 2 twese tugeze kuri kaminuza kumbe je navyose saa 10 y'ijoro gukura ibumba nkaja ku ishuri ntibamenyana kimwe bwari bwo buzima kandi nari numva ndabihimbara uko nashaka kugira aho ngeze ico gihe natonda ku ishuri n'agakinga akadrayeri muga mwaka wakurikirana natunze ni moto nakuyemwe ya matafari mwaka wa mbere narahomvye mugo wa kabiri umva nace ntangura kuganda ndakuramwe moto biragenda neza uwo mwaka ndisha Minerval mahera nkuye muri ico gikorwa cyo kubumba amatafari hama nca ndaronka umutahe rero nca ntangura projet nini y'ubworozi narijya kuri kaminuza ariko ndiga agronomy gisata c'uburimyi n'ubworozi ntangura rero ninjire mu mwuga none nace ntangura projet ikomeye ndibuka mu mwaka wakurikirana naronse miliyoni 4 zironse gute ndazironse mu matafari naturiye imiryango 2 y'amatafari nikoze ku biti hari biti twateye na mama nkiri muto nivyo nikoze ko muhira kugira nshoye ahandi naho nakoresheje inguvu kuko kugura ibumba aho hari umuryango vyahumbi 33 ibumba ntivyari bizimvye ahandi nakoresheje inguvu ikindi cyaje kunzimba yari ivyo biti navyo mva twarabiteye nkiri muto rero mbaratanga urugendo rukomeye rwo gusubira korora inkoko ku mutahe nari ndose rwo gusubira rwo guca nkora n'akazi nakunda cyane ko korora inzuki no kudandaza ubuki bikaba ari mu bikorwa no munsi binteje imbere cyane ivyo biri mvuze ngandaze ko nakaje kubigarukako ico gihe rero naratangwe no kuja guhiganwa n'urundi gwaruka ndibuka hari shami gitwa BBN naryo nyene rifasha ugwaruka kwiga ibintu vya entrepreneuria mu mugambi wayo Prodefi ndaragiye ndakora concours ncambo wa mbere ko rabonye ivyumviro vyanje birashe ku kavinyu kubuki ku mabuji
ivyo vyose bikaba biri muri bimwe nkuru no munsi muri entreprise wanje. ariko ubuki wabwinjiyemwo gute watubwiye inkoko ubuki bwo bwagenze gute wabutanguye ryari wabutanguye inyuma y'amatafari canke Muri ico gihe nyene nariko ndi kuri universite naribuse umugani uvuga uti si vyiza kwikorera amagi mu giseke kimwe, bisigura ko iyo utsitaye ugatembagara ivyawe vyose bimenekeye rimwe. Naciye rero ntwara ibintu bibiri kubera ko atamutahe nari mfise, nashaka umutahe munini mu nkoko kuko inkoko zirasa n'izisaba agatahe kanini, vyabaye ngombwa ko nkoresha inguvu zanje ndaja muri vy'amatafari. Kuko igihe cyose je nkeneye amafaranga numva ko nkoresha inguvu kugira ndayaronke. Hama mu buki narakoze ikintu kugira ntamwe korora inzuki, imizinga ni zirya nzu z'inzuki z'ikizungu. Ati kandi kugira ndabikore nta mutahe mfise, nyemerera nsambagure kirya gitanda wanguriye njyamako, sambure n'utubati twose turi mu cyumba iwanje, hama ndarondera amahera y'umufundi tugende dukora umuzinga. Naciye ngenda ahantu ndarondera exemplaire yawo kugira umufundi vyorohe ko gukora ubona. Nuko narose imizinga 10 ya mbere y'ikizungu, kandi imizinga 10 ya mbere yari ihagaze mu mutahe ibihumbi hafi 500, ntiyari make. uvuye muri ca gitanda cawe n'ubundi wati bwose warufise mu cumba. Yego ndasambagura vyose, papa mu Burundi yarambereye umuvyeyi aranyorohereza ndabisambagura mba ndatanguye. Raho mariye kuja gukora rero ya projet ndayikoresha ubuki nasaruye mu vya biteba vyanje, ndaja ndayandika neza ndayigenda ndahiga n'abandi bajene muri BBN cambo wa mbere cansinda gasinumwe kimiliyoni 3, mba ndarose umutahe ukwiye wo gukora ibindi bintu, wo gukora iyindi mizinga, ca ndakora imizinga ishika ku 50. Umva nayo ntanguye gutera imbere, aho naciye ndonka umwimbo munini kuko igiteba kimwe kirashobora gutanga ibiro 30 ku mwaka. 30 rero mu bitiba 50 urumva yuko mbashoboye kuronka itoni n'igice ku mwaka, urumva ko atari namahera menshi cyane. Cyugwiza ku bihumbi 5 y'ikiro, urumva ko samahera make umuntu abatanguye gutera imbere. Nuko rero igikorwa cyo korora inzuki naje shaziyemo kiza gisanga ca gikorwa cyo korora inkoko. Mvugishije ukuri hari ibindi bikorwa byinshi vy'inguvu nakoze mu bw'intumbero ko ari kuronka umutahe. Mugabo ibintu nakunda mu buzima bwanje byari ivyo bikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi, kuko muri uwo mwaka nyene niho papa yacampa itongo ringana n'hegitari ndarima ibitoki 1000, ndabirima ku mutumba wa Buye aho papa avuka. Ivyo bitoke nabirimye gute? Nabiteye gute? Jewe nyene naja kuvyimbira ibinogo. Abakozi batora ibipaho tugatora ibindi tukavyirirwamwo tubyimba bigakomera. Hageze gushiramo umwavu nkagenda turirwana n'abakozi tuvyikorera. Nukuvuga ko jewe intumbere yanje yariye. Navuga ati mana ko wampaye inguvu, izi nguvu rizo nzokoresha kugira ndonke umutahe. Hamaze kuronka umutahe, ico nshaka gukora cyose nzogishikako. Niwo mwiyemezo wanje nari narihaye. Uza wiyongera ku kazi ke papa yari yarankundije cyane kuva nkiri umwana, akavuga ngo mwana nanje ntunanigwe, akagumye baguma ko shaka umubira birakuya. Iyo migani yarankora ku mutima cyane, nkumva yuko atagufyina atakwicara, kandi nkumva neza yuko ico nshaka gushikako cyose mbwizo ho gushikako. Rero yaribaye intango y'ubuzima, yaribaye yanzira yanje yo kurondera ibizontunga byari bitangwe kugeraho nipfuza, kuko muhugera mu 2016 ntanguye kuba mu bahungu bakiri bato bafite udufanga tugushobora kwitunga, kuko mu 2017 narubatse inzu yanje nziza. Ariko tugeze ngaho onye umuntu aca yumva umengo wewe vyaroroshe, watanguriye ku nkoko 50, hama warufite n'igitanda uryamako. Ashobora kuba umuntu abujene adafite igitanda aryamako, atafite n'ico asambura, canke adashobora kuronga urusha rw'abavyeyi, umengo nta ngorane wigeze ugira muri ivyo bintu vyose. Urumva ngo nako ndakubwira n'urugendo rw'imyaka irenga 10, sinokubwira ko vyanyoroheye na gatoya. Harageze igihe ahubwo nota nkomoka. Ari habaye no gutorero nkatungahe. Ikintu ca mbere canciye intege ni wa mwaka wa 2011, ahagataye kose nari mfise, nahevye na kaminuza ati ngo mama ndondera amafaranga, kose kahomvye twagiye kugwana na papa mu bitaro. Urumva nacinja gutangura, byabaye oblige ko nzuza gutangura A0. Ntivyari vyoroshe, urumva ivyo cari cago kizananye hanze ntari niteze. Ego. Kandi urumva kugira ngo nsubire kwegeranya udufaranga suye gukora, byansavye imyaka 2, mvyuka saa 10 z'ijoro
mvyuka mu matafari imbeho yo mu mwonga bavuka ruguru barazi ukuntu hakanye nkora akazi karuhije ibitugu byari byarapfushe ari bikomere gusa kwera ibiti ingiga z'ibiti nirirwa ndikorera mu ntoke nirirwa ndatema ibiti karakazi karuhije cyane abantu bakora amatafari twama tubabona n'abavuka ni Bujumbura turabona utwo turatembera n'akazi karuhije cyane umwaka wa mbere ndahomba yose imvurira yakubita ndahomba gose gushikaho nasubiriye kugira nsubire kwiransa asubira kwegeranya uduhera duke nyene burya burya nta muntu ashobora kubura uduhera duke two gukora ibikorwa kuko n'abajene bake no ngahe Bujumbura usanga badashobora gutunga telefone ya smartphone ibihumbi 100 cyangwa 200 no munsi gusa ikitugoye nuko bijya bihumbi 100 200 umujene abironse abona nyene telefone mugana ashobora kubona ko ajya mera ashobora kuyakoresha ajya make kugira ashike ikintu gikomeye kuko niba ari zamba gitanda na papa nasambagura zimbaho mugabo mufundi namuhemvye amahera nakora kuyaye nakora twaduhera dutewe ibihumbi 5 ibihumbi 1000 nkaterera ahantu mu gasandugu rero niho umwaka ukurikira maze guhomba ubwa mbere narahomvye mugabo umengano manara kwimwe 300 gusa mugabo muri usange mba nahomvye ivyo mba 300 nivyo nacensubirisha umwaka ukurikira cando nka za miliyoni 4 ariko tukiri ngaho nyene urumva ko wungutse ni miliyoni 4 uhomvye ni 300 ico gihe wari uhomvye wagize umutima umeze gute usho gushika ubu hashobora ko ari umuntu akaratwumviriza avuga ati je reka ko nose na 300 nkapfa nsubiyeyo wewe uwo mutima wo gusubirayo wavuye mwayandero papa yampa yari yarambwiye ati ntawujya akatamugoye hama yarakunda papa kumbwira cyane ko kizira kunanirwa yarakunda kandi kuncira umugana ambwira ati mwana sa niwapanga imigambi 50 uzosanga ushoboye kuroranirwa mu mugambo umwe nukuvuga ari yaranteguye arambwira ko muri business probability zo guhomba arizo nyinshi gusumba kunguka arambwirana cyane imvo zivako zimwe narazongereje maze gukura ntangwe kuba n'umwigisha yigisha urundi gwaruka hariho ubumenyi buke mu mwuga ibintu bije biva hanze utaba witeze vy'ibiza umutahe muto n'ibindi rero ico gihe ico nakoze naricaye ndiga ndarana nahomvye kubera iki sinahomvye ko nakoze nabi oya nahomvye kubera imvura yazigihe ntari niteze iranyagira ya matafari rero igihe cyose uri kurakora igikorwa ukagira ikibazo cyo kunanirwa ntukwiye gucika intege ahubwo ukwiye kwiga ukamenya igituma wacitse intege igituma wahomvye ukamenya n'ibindi bishobora kuzotuma n'ikindi gihuhomba kubw'ivyo ugaca ufatiraho nyine rero ukirinda kundi mwaka bizosubira kubako ndivuga ko nacengura nk'amashitingi ndavuga nti ubu bishitse imvura ikasubira kuntubiranya doca mfuka iyo ntari narigeze niyumvira ubwa mbere rero ni bwa kabiri Imana yafashije ndaroranirwa ariko kandi nasuye guhomba bikomeye cyane kandi mpomba maze kumera nk'umuntu atera imbere aho na wahombye mu biki naramaze kubaka n'inzu wanashaka mu 2017 bishira 2018 narahomvye amahera menshi cyane menshi yararengeye nantunze bivaye nuko naruka kubaka inzu nahomvye hafi miliyoni 15 ikintu cyambaye ko nikihe wari umugana nsanzwe nzimenyereye ukorora inzuki narimbuye ubuki bwanje ndarangura nubwo abandi twakurana bababanyi ndadepa ubuki bw'izo miliyoni harimo n'amahera ya banki icyabaye n'igiki sinari nzi ko ubuki bivanye na hari ibintu mu gifaransa bita propriété sinzi mu girundi ukuntu twovyita degré d'humidité ukuntu ushobora kuba bworoshe cyangwa bugumye ndabushira ahantu ngarutse nsanga 90% ya bwa buki bwose sanga bwarabaye ubwagwa nabu defite nti ubu nzobudandaza bwazimvye byo mu badandaza birakogwa yumvire ibidijana bazishize ahantu zirenga ukagaruka ugasanga waherbitse ubu ugasanga n'ubwagwa gusa cyari kibazo gikomeye cyane hajyo ugwagwa ubuki urava nk'ugwagwa mu bisanzwe tuvuze inzoga no ikintu cyose gisosa iyo gihuye iyo ikintu gisosa kirimo amazi ameze nka menshi no kuvuga ko ugishize ahantu naho tugishiramo umwambiro haciga usanga cahiye akararo n'umutobe ujya wabakizwa cyangwa make muyaganye mugatereka ahantu abana bazoyanwe ejo ca hirya yejo après imisi 3 usanga nago nyene yahiye kandi atamwambiro umuntu yigeze ashiramo rero no kubuka iyo burya buki umeze nk'amazi burya ntibubikika
ubushize ahantu ivyo n'ivyigwa nagiye kwiga mu Rwanda maze kubona maze guhomba cyane nzanye n'ivyuma byo kuzoza kubipimisha kuzenda pima ngase nese kugira ico kibazo novuga ko rero ico kintu caransubije inyuma cyane gushika naho iyo mvune no bitaramperamwe neza byarafashe umwaka wose wo kubaho nkenye ndiha amahera ya banki yararimwo nubu ntaraheza kuriha neza ndiha n'amahera y'abagenzi twakorana baba fournisseur ntabwo aheze ko bariha neza nukuvuga ko rero mu buzima ushaka kururanirwa ushaka kuwinjira muri iyi si yo gutera imbere utegerezwa kwemera ivyago cyangwa se mu gifaransa les risques kandi ntugire ubwoba bwo guhomba ahubwo ugira umutima rugabo wo guhangana nico kintu cose coza kije kuguhomvya muhangane musekane wumve kuri umugabo kandi wumve kubwiza kugitsinda ako kuvuga guca hari kugenda miliyoni zirenga 15 uwo mutima hari abandi nk'abako baratwumviriza yahomvye ibihumbi 100 yumva byacitse wohomvye 15 miliyoni uwo mutima wo kubana yakumva umengo woseka wobomana n'umutima nyabaki ni iki gituma wumva umengo wogwana gutyo mbega ni amajambo mu vyaye avuga cagi navuga ko kuba umuntu akunda kumviriza impanuro akayaga n'abantu bakuze bagiye barakora ibintu vya entrepreneuria baba businessman bagiye baratera imbere navuga ko vyankomeza cyane buri gihe narasomeye inyamakuru nkumva nko mu bihumbi 2008 n'icenda ngo banki y'isi yahomvye kubera isi yose habaye crise habaye ivyago isi yose yahomvye kubera nk'ubutunzi bw'isi abantu batsa amakredi menshi nko muri Amerika ngo amabanki yahomvye ngo Amerika yabaye ngombwa gusubiza y'amahera harageze igihe ndabona ko mu buzima umuntu tureke n'umuntu najewe mutoyi n'amareta n'amabanki n'ibigo bikomakomeye birahura n'ibibazo byo kuza birahomba kubera ibintu bigenda birahindagurika ivyo rero nivyo byanyeretse ko ikintu cyose umuntu akora hamwe yozararoranirwa gusa aho yo bari Imana rero umuntu ari ku isi amenya ko uno musi afise amagara meza ejo azogwara ejo azosohogira amagara meza ejo akagwara hamukamya ko igihe cyose ugwaye ugwana no kwivuza kubera upfuye byose bizabihagaze rero muri ico gikorwa canje jewe maze kwiga nkamenya igituma bwabuki bwanje bwabaye ugwagwa hakubabara nagize umunezero naza miliyoni zagiye ahubwo no kuvuga ko niba hari ikintu kinezera nuko ivyo bintu byarabaye nkahumba miliyoni 15 gusa bikaba kare kuko byari guhava bizobona naragize miliyoni 150 zikagira rimwe rero buri gihe icago ndagifata nk'icigwa kandi nkafata ko ari intambwe mu buzima buteye y'ubwenge n'iterambere kuko ico cyago ntikizosaba kugarukako ahubwo umuntu abagowe n'umuntu icago kibako rimwe kikongera ku mwaka kabiri aho ntaba yiga rero muri make nuri karatwumviriza novuga ko igihe cyose uri kurakora igikorwa ukagira esheke icara utoyikane n'ikaramu wige uje kurondera ubumenyi bazaba gusumvyamo ubumenyi umenye igituma ico kintu cyakubaye ko gucoye kugira wirinde ntuzusubire kukigwamo aho bawize ntubuhomvye kuko ubumenyi nabwo burazimvye gusumvya n'amafaranga uko dutanga amafaranga kugira turonke ubumenyi aho rero harakomeye cyane nkaboneraho no guhanura ariko baratwumviriza niba uri mu buki nakarorero uno musi ugahomba mu buki ntuce utabwabuki ngo ngiye mu nkoko ngo ubuki numvise burahomba kuko no mu nkoko naho uzoca uhomba kuko hariho ikintu mu gifaransa bita experience cyangwa se uburambe mu kazi kubugira no guhomba kubugira no guhura n'ibibazo mugasekana kirazira gucuva muri kuje muri iki akararo gato byarambaye ko mu bihumbi 2010 ndiko ndashakashaka utuntu nokora kugira ngo nk'ikagatahe naradandaje ibintu byinshi cyane naradandaje ivoka naradandaje ibitoki naradandaje imboga naradandaje inkoko naradandaje inkwavu naradandaje ikintu cyose umuntu yambwiye ati kirimwe amahera twicanye ko turayaga ko je nta bindi biyago nkunda je nkunda umuntu twicaye ahantu naho tuba dutaramiye ku gacupa cyangwa ku gafana cye ku mazi cye twanwa kaye je tuyage ibintu by'iterambere kugira ngo numve ukuntu nanje no duga rero igihe cyose umuntu yambwira naca ntarukira kuko ntarukira ikintu cyabaye narahombye amahera yose nari mfise na makeyi ahereramo kuko igihe cyose naja mu kintu nahura n'ibibazo wa muntu atambwiye nkatangura kwiga
nkaca ndagiheba nkaca nja mu kindi nkasubira nkahomba. Niro turuvye rero narahombye cyane ncafata ingingo nti none mbega utaratubwira ingingo wafashe kuja muri byinshi no gukora amakosa. ego namakosa iki iri gusa hariho n'irindi kosa gukora kimwe naho nyene namakosa. Ni vyiza ko ukora ibintu nka bibiri cyangwa bitatu gusa, ntukore vyinshi kuko vyinshi bishaka kunanira kugera. Gusa ni bibi gukora kimwe kuko kimwe hari gihe kiba bloqué complètement, bigahagarara bivanye n'imvo zivuye hanze nk'iteko ry'igihugu rikagihagarika cyangwa ikagira iyindi mbogamizi nyene ituma ibintu bihagarara burundu. Ni vyiza kudakora ikintu kimwe, ni vyiza ahubwo gukora ibintu bibiri cyangwa bitatu. Hama ivyo bintu uriko urabikora utanguza ujana y'agatahe gato gato kubera mu ntango uzoguma uhura n'ivyigwa vyo guhomba uri kuriga. Mugabo gukora vyinshi ni amakosa akomeye cyane kuko uzosanga uriko urasanzaza inguvu, usanga uriko urasanzaza inguvu urangiza ucitse intege, urangize byose bikunaniye. Ego ariko gushika ubu hariho abantu bariko baratwumviriza canke bariko baraturaba, hariho bamwe uruja kwigisha ukabigisha wasanze ku rubuga, ubu hari abo ugira wigishe utazi ivyo ariko aracamwo mutavuganye, ntuzi nuko aheruka guhomba canke ukakunguka. Ufatiye ku vyo watanguriyemwo n'ivyo wagiye urabamwo naho ugeze, ni kihe kintu wumva wobwira uwo muntu ariko arakumviriza? Icambere nico nemeje kuvuga ni cuko umuntu yohitamo ikintu kimwe, yohitamo nk'ibintu bibiri, birahagije bibiri akora. Hama igihambaye abanze aha agaciro ubumenyi. Kirazira gukora ikintu utazi neza, kirazira. Cangwe ucinjira mutakizi neza mugabo ufise uwo muzokorana cyangwa se umukozi wawe cyangwa uwo muzosangira umutahe akizi neza cyane. Iyo ni impanuro ya mbere kandi ikomeye cyane. Impanuro ya kabiri no gutsinda ubwoba. Ubwoba bwo gutinya kwiyangaja ngo je gukora ikintu. Nibura ufise akazi gato ukora uzogira ubwoba bwo kumva ati natakazi wa mushahara wanje nzobaho gute. Ubwo bwoba ndasavye uriko aratwumviriza abutsinde yumve ko kakazi niba gahevye agiye gukora ivyiwe ntibizoroha n'ivyo mugabo azobwirizwa gutsinda. Ubundi bwoba abwirizwa gushira ubwoba bwo kwirinda guhomba. Aho igihe cyose bizoshika gahomba mugabo bitavuye ku busamazi bwiwe abone nk'intsinzi, abibone nk'ikigwa gikomeye kizotumeje atazokongera guhomba. Ivyo ni ibintu novuga bitatu bikomeye cyane ngenderwako. Abwirizwa kwitwararika, hama agaca abinyankamugayo mu vyo akora kuko gukorana n'abantu bisaba umwizigirwa n'abantu. Utabaye umwizigirwa ntaho ushika, mugubaye umwizigirwa n'igihe uzobiko uragira ingorane, ba bantu wabereye umwizigirwa mu kazi muriko murakorana nabazokwindukira bwagusahiriza. Dusa n'abariko bararangiza numva umengo sinogenda ntabajije tuno tubazo tubica kino kibazo kimwe aho kimwe ibintu bibiri. Amagi menshi wadandaje, ubuki bwinshi wadandaje vyangana gute? Narigeze kuba ndandaza idina ibihumbi 225 vy'amagi kundwi. Sikera ni 2016. Yari meshe cyane n'abantu ntibatahura ko hari umuntu ashobora kuronka idina yuzuye amagi 225 kundwi. Harimwo gwanje hakaba n'ayabandi twari kumwe muri koperative. Mugaje umva na cankora akazi ko yadandaza yose nkarangura, urumva je yari double business. Hari hanyuma ubuki novuga amaze kudandaza bwinshi, naho nyene ndamaze kudandaza itoni 30 ku kwezi zobuke. Urumva ntibwari buke kandi n'ubu si buke. Novuga ko n'ubu jewe komande zihari kuzikora biroroshe cyane. Ego nibaza ko bariko bariga ibitari bike abakora twumviriza kumbura umuntu ashobora yifuza korora nk'inzuki canke korora inkoko. Ivyo vyose kubganje korora inzuki ntavyo narenze ko binabaho, narenze korora inkoko gusa, ariko inzuki ntavyo narinze biremase. Naho uragumwe ikintu kijyana tugira tucorore nk'inzuki zirajyana.
aho ntiwahatinye kuko numva yongeye kurangiza mugabo numva ashaka kumenya korora inzu uruyuki rurajyana ahantu hano mu gisagara aho tunarubonye turiruka wowe vyaje gute? Hari umugani umutama ari aho ari mu batama bakunda kunyigisha cyane yanciriye ngo ni umuntu w'umutegetsi w'u Burundi yari agendeye ikigo cyo muri Israeli borora ingurube hama acavuga ngo ngo haranuka hama wa muzungu asharababaza ngo acabaza wa mutama atavuze ngo iko umutegetsi wanyu acavuga ati avuze ngo it smells bad n'icongereza ati avuze ngo haranuka acambwira ati mubwira uti it smells bad but it smells money ati haranuka muga hanuka inoti rero nanje akazi kababaza inzuki zikanja zarandiye umunwa hari n'igihe nigeze kugira isangazi hakwa kunjya kubyo no gupfa nari gupfa Imana ne yandokoye narakame inka zikankubita imigere igihe kimwe ndavunika narikorera ibiti byari gushobora kumvuna ibitugu nkagiramwo burundu nkiri muto narakoze ubuzi bwinshi buruhije kandi buteye isoni ku buryo bw'uko byasabye ko ngira umutima rugabati nk'umukobwa noba nzo hava nja kureshejo nze kwiyaranja ashakambona nyine navuze ati biramushaniya ashaka campeba narabona ati harimo riske ko campeba nk'akaro uriko urakora ikiyede uri umusore atace warabaye iwanya atace mwari mubuze ntivyumvikana urumva rero it smells bad but it smells money akazi kanuka akazi kababaje akazi karuhije naho kazi karimwe inoti iryo nibanga abarundi benshi tutaramenya kandi umunsi twarimenye tuzotera imbere twese. Numva umengo no mushimira nkamurekura akagenda siko namwe mubibona ahisize ndagushimiye cyane kuza kudusangiza ubuzima waciyemwo no kutuha ku kantu dusigaranye ko niba hanuka inoti mwakoze cyane kwemera kubana natwe mu kiganiro inzira gisanzwe gica kuri ejo mwakoze nanje kuntumira karagateka gusangira n'abarundi bene wacu ubuzima bwanje nivyukuri ko ntari ntangakararo cyangwa ntari uwa mbere gusumbya abandi ariko ndiyumvira ko najewe kubera ko nakomejwe n'abantu bagiye bacamuhe bigoye twagiye turayaga ndiyumvira ko kumbere najewe ikiyago canje gishaka kugira bamwe mu bakiri bato n'abahumuye cokomeza nkaba ndangije nifuriza abakiri bato gukura amaboko mu mpuzu kutishinga ama university bize kuko ntibabigije kurondera amafaranga babigishije ibiharuro no kuvuga icongereza n'igifaransa ivyo navyo turabikeneye mugabo ico dukeneye n'amahera ayo rero tufate burya buzinye n'abantu bagaya tugende dukure mu mitahe hama ca gifaransa n'icongereza n'ibiharuro no bizotugira akamaro murakoze cyane. Haranuka ako hanuka inoti birashoboka ko ivyo wumva umengo biranuka biba ibintu biguha inoti abagiye kuraba ingurube bavuze ngo haranuka ariko undi avuga ati haranuka ariko hanuka inoti ushobora kuba ugenda kuzuba wumva umenga akayashu karakumaze mu gisagara ntusa n'abandi emera iryo yashu gukubite ni bon ariko uvuga ati ndiko ndakura akayashu muga ndiko ninjiza inoti byose birashoboka tureke kugaya tutako turinjiza twinjize hama kugara bize mu nyuma. Yes, ni Marvin Lee ikiganiro ni inzira kuri Ejo TV ndakibutsa ko twari kumwe na Arma Nisabwe.